Abarundi n'abarundikazi baheruka guhimbaza uwa munani ntwarante ku civugo kigira kiti tujane n'umukenyezi mw'iterambere dushimikiye ku kugwiza umwimbu. Umuhari n'amahoro warahimbawe n'ico civugo gishira ahabona uruhara rw'umwigeme n'umukenyezi mw'iterambere. Birahimbaye kubona ko n'inzego z'igihugu zemera neza ko ukugwiza umwimbu mu gihugu bidashoboka bidahagarikiwe n'umwigeme be n'umukenyezi. Nkako Uburundi ahanini butunzwe n'uburimyi kandi ibice 90% vy'abigeme n'abakenyezi n'abarimyi. Nibo rero batunze imiryango eka mbere n'igihugu. Mu kiganiro giheruka umuhari n'amahoro wari waciye irya nino amateka y'umukenyezi yerekana ko hari aho amubera inzitizi muri ico gikorwa co kugwiza umwimbu umuryango n'igihugu bimuronderako. Nkako twarabonye ko atagira ijambo kw'itongo ry'abavyeyi canke ku matungo y'umuryango yagiye kubakamo. Twagira tugaruke kuri izo nzitizi kuko zimwe mu burenganzira ku bintu vyomutuma agwiza umwimbu gusumba. Mwese murazi ko kugira ugwiza umwimbu uba ufise uburenganzira bwo gutunga itongo. Ariko mu Burundi imigenzo ntiremerera umwigeme canke umukenyezi kuronka itongo kandi ari wajejwe ibikorwa vyo kuririma ngo agwize umwimbu mu muryango no mu gihugu. Abahungu nibo bemerewe bonyene kuronka ayo matungo. Abahungu nibo barekuriwe kuronka ayo matungo bonyene. Ivyo rero binyuranye n'ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo ya 36 be n'amasezerano mpuzamakungu igihugu cemeje. Aha twovuga nk'amasezerano mpuzamakungu yamirira kuri ico cose coza gitosekaza agateka k'umukenyezi. Kutagira uburenganzira bwo kuronka itongo no kutagira ijambo kw'itongo arima birafise ingaruka mbi ku buzima bw'umukenyezi. Aha twovuga nkeyi muri izo. Ubwa mbere, ingendo ishira imbere igitsina gabo igatuma abigeme n'abakenyezi bataronka uburenganzira bumwe n'abahungu n'abagabo. Ivyo navyo bikaba biteye kubiri n'ibwirizwa shingiro be n'amasezerano mpuzamakungu Uburundi bwateyeko igikumu. Ubwa kabiri, ukutagira uburenganzira bwo kuronka itongo no kutagira ico avuga kw'itongo kandi ari waririma bituma umukenyezi yamana ipfunwe kuko yumva ko acinyijwe. Ivyo navyo bigatuma atigirira icizere, atagira n'imigambi yo kwiteza imbere. Ubwa gatatu, gufata abakenyezi b'imboneza baharanira uburenganzira bwo gutorana no kugira ico bagaba mu rugo nk'abansi b'igihugu bituma abaharanira agateka k'abakenyezi badebukirwa. Inzitizi ya kane, kutagira uburenganzira bwo gutorana birafise ingaruka mbi ku burenganzira bwo kugira ico bagaba mu rugo. Umukenyezi mu rugo yisanga adafise uburenganzira ku matungo y'umuryango ava cane cane mu mwimbu uva mw'isi ndimwa. Naho ari wajejwe kurima gusumba abandi, ntafise uburenganzira bwo gutera ibiterwa ashatse, guhindura uburyo bwo kurima, kugira ico avuze ku mwimbu yimbuye cane cane nk'ibitoke n'ikawa. Ubwa gatanu, ukutagira uburenganzira bwo gutorana no kutagira uburenganzira bwo kugira ico avuze ku matungo y'urugo bituma umukenyezi adashobora kugira uburenganzira ku bintu bimwe bimwe vyomutuma yoroherwa mu buzima bwiwe bwa misi yose
nko guhugurwa, kuronka amase ku biciro biciriritse n'ibindi. Ku bwa gatandatu, kutagira uburenganzira bwo gutorana no kugira ico agaba mu muryango ntibisubiza inyuma umwigeme n'umukenyezi gusa, bisubiza inyuma imiryango yabo, eka mbere n'igihugu cose. Umuhari n'amahoro uboneyeho akanya ko gutera akamo abategetsi b'u Burundi ngo bafate mu minwe ico kibazo, berekana ishaka rya politike mu kuvavanura n'imigenzo idaha agaciro umwigeme n'umukenyezi, babimboneza mu gutunganya ikibazo co gutorana no gutunganya amatungo y'umuryango, maze mu Burundi ntihabe hakivugwa ivangurwa ry'abantu rifatiye ku gitsina, niho umwimbu uzongerekana koko, kuko umuvukagihugu wese azoba agononokewe.